Nk'aho jewe numvamwo ibintu bikeya, numvamwo neck, nkumvamwo on the table, Yeah. urumva sinshobora. Bose ndabasumba ntawuzi amagarika igemu ndagatarika everyday nguma nandika je simpagarika musaze ndabicarika bujeje ndikicaka nindaguruka mukura Eh, pananyaruka ntaguye simpagarika je bose ndabafunika je ndigiteke turigero hejuru dakoro kuramene kuravunika ntushobora kwashika bagenzo viri zino biti bose barakomenda. Oh my god, this boy is amazing. What a à toutes et à tous, bonjour. Karibu kandi muri Peace International TV kugira ngo tubandanye tubaheza ibiganiro sur le développement des jeunes n'ukuntu impano zishasha zigenda zigaragaza mu Burundi tuzifate mu mugongo kandi twongere tubafashe nabene mu kubapromotinga no mu kubafasha bashobore kuronka ama like, ama subscribe and then natwebwe tubironkeremwo kandi nabo babandanye bamererwa neza. Uyu munsi dufise umu invité umwe mu ba artiste en herbe bariko barakura bariko barevoluwa mu bintu vy'umuziki tubanze tumuhe ikaze kwanza atwiganirire atwibwire yongere atubwire nuko akora umuziki karibu cane. Yego murakoze cyane. Hama je nitwa Igiraneza Landry, ari amazina nahawe n'abavyeyi. Hama amazina no kwita ko nahiswe n'umuziki ni Laxley. Yeah, that's my artist name. Muragize neza cyane kumpa akanya ashobora gushika hano kugira ngo ibikorwa vyanje bimenyekane. Hama Luxley kugira ngo abantu bakumenye cane urashobora kutwiganira le genre de musique ukora ni rap, umuziki umeze gute usanzwe ukora mu buzima busanzwe? Bo jewe imiziki haba R&B canke rap byose ndashobora kubikora. Yego. Hama umaze gusohora indirimbo canke umaze gukora peut-être utuvideo gute? Bo jewe bivanye n'ukuntu akanya katangendekeye neza, narashoboye gukora indirimbo imwe ya R&B. Ndi ku rubuga rwanje rwa YouTube, wandika Luxley +257 uciyibona. Indirimbo yanje ya mbere nayise Kagome. Yeah. Nta mavideo yandi uvuga ngo ari trend canke iki wowe umaze gukora? Bo nico gikorwa conyene novuga ko maze gushira kuri YouTube, ariko video nyinshi zanje ziri kuri Facebook, TikTok na Instagram. Hama Luxley ku muziki wawe ugerageje kuraba aho uri genre kw'iyo ndirimbo yawe watangwa gusohora, ubona wobandanya canke ubona umenga ça va pas ugerageje kuyiraba ukuntu yoba yarakunzwe peut-être ubona gute? Bo ikijanye no guheba umuziki ntikirimwo, kuko novuga ko ni ikintu nkunda cane kandi n'impano yanje. Ndifitiye confidence kuko n'igikorwa ca mbere maze gukora, feedback yabaye feedback nziza kuko abantu barayakiriye fresh. Kuko indirimbo ndibuka nayishize ku rubuga rwanje rwa YouTube, nta musubscriber n'umwe mfise, kandi yari indirimbo yanje ya mbere. Hari abantu vyagoye cyane kwizera ko ari indirimbo yanje ya mbere nkoze, ariko nyene narabikoze kandi indirimbo yarashoboye gukwizana na views nziza vraiment, urabona neza ko isa neza kuri YouTube. Yego nivyo. Hama vyarakoroheye kuronka genre peut-être des moyens zo kugira utangure gukora iyo ndirimbo peut-être waronse abagushigikira canke wakoresheje ku mufuko wawe vyagenze gute kugira ushobore kuyihayariza iyo ndirimbo? Bo ibintu vy'umuziki vraiment biragoye ku muntu nk'umunyeshure. Je naho mutambajije ndi umunyeshure, uburyo si ikirenga vraiment, si ikirenga kuko n'indirimbo nashize kuri YouTube, nakoze video visualizer, si video iri professional nyene iri official. Vyaragoye cane nyene, kwabaye kwikokora nyene, naragerageje aho ngeza, ariko kandi nubwo ari ibintu bitoyi kuri jewe ndabona neza ko ari ikintu kinini cane. Mais pour la deuxième fois nzoshobora kugerageza kugira ngo dutange ibintu bifise isuku kandi biri professional cane. Yeah. Hama iyo ndirimbo ya mbere wakoze yoba yarakugururiye imiryango peut-être ku bandi ba star ikakugurura izindi nzira kugira ngo ushobore kudevelopa ama skills yawe y'umuziki? Yeah, hari abantu benshi vraiment banyandikiye barambwira ati vraiment turaguteye amashurwe, congratulations, wabikoze neza cyane. Hari abantu benshi bambwiye ati niwashobora gukora ukigenza neza, turabona neza ko uzoshobora kugira aho ushitse muri kano kazi kawe k'umuziki. Barantera intege, hama narashoboye kumenyana n'abaririmbyi benshi, narashoboye kumenya vyinshi mu bijanye n'umuziki. Bo namwe mwanampamagaye sinari gushika hano iyo ntakora uwo muziki. Ya urumva ko hari ibintu vyinshi, ama avantage menshi narakuyeyo experience vraiment muri muziki. Sinovuga ko ari nka kare ntarakora,
mushobore kwigaragaza impano nshobora kuba mfise. Nivyo, sawa murakoze. Mm. Urakoze cane Lakle. Hama akabazo kandi Yeah. ni ugerageje kuraba nk'umuziki w'Uburundi, abajeune bariko barasohora indirimbo basha muri iki gihe, ubona wobabwira iki bivanye n'ukuntu wabonye iyo iwawe imwe yagenze uvuga ati aka message wobaha? Bo icambere, ico novuga kwanza hariho impano, hariho kugira impano. Burya ico kintu hari ukuntu nagiha n'agaciro karekare cane, kuko novuga ko umuntu kugira ngo arinde akora ikintu c'igitangaza, sinobiha mu gaciro kuko ari impano, ahubwo n'ibikorwa vyinshi aba yakoze. Mu gihe umuntu aba yakoze n'inguvu ziwe zose kandi akabishiramwo urukundo, ndizera neza ko ibintu bishobora kugenda neza. Rero ico nobwira abajene nkanje bashobora kuba bafise ivyiyumviro vyo gukora umuziki kandi bawukunda, nobabwira bakore cane bashiremwo inguvu, kuko kugira ngo hano muri industry y'Uburundi, kugira ngo urinde ubona abarundi bakwemerera ibintu vyawe, bisaba kuba wakoze, washizemwo inguvu nyinshi. Rero nobabwira bakore cane vraiment, bakore cane, nivyo. Hama nawe wibona hehe nko mu myaka 5 iri imbere, mu bintu bijanye n'umuziki wibona hehe? Imyaka 5 ariko ni myinshi. Navuze muri 5 nyene, genre umva umwanya ukubanye munini nukubona ko na les progrès azoba ari nini. Bo imyaka 5 ni myinshi cane, mu myaka 5 nzoba ngeze kure, ndibona narabaye umu superstar nyene, nshobora kuja kuri stage nka performinga, nshobora kurira indege nkaja guperforminga hanze, nkakora ibintu vraiment bikomeye cane, ndi umu superstar ntakicitwa umu upcoming, nawe ico uvyumva. Haba ukura iyo projet rero yayo muziki, ubona ariyo projet wofokasinga cane canke wigira nka plan B muri vie yawe? Ugerageje kuraba mu Burundi bwacu, societe tukuriyemwo, ukuntu tubayeho, ukuntu bashigikira impano, ubona wogira plan ya mbere canke yoba nka plan B? Bo muri kano kanya, urabona ko ndayigize plan A, noba ndiko ndonona ibintu vyinshi cane. Faut ko nzoyigira plan A mu gihe nzoba mbona neza ko ari ikintu gishobora kugira iki, kungaburira, kikanyambika, kikankorera ibintu vyose nshaka bisaba uburyo bw'amafaranga. Nivyo. Ninabona neza ko bishobora kuntungira ubuzima, noneho ndavyibonamwo, ariko muri kano kanya sinoshobora kuyigira plan A. Kuko urumva ndacyari hasi cane. Murakoze cane. Hama en dernier message rero kubona ko baradukurikirana, abantu bakurikirana Peace International TV, wobabwira iki nk'umuntu amaze gukora experience, amaze gukora ibintu vya musique ukuntu bimeze, amaze guhonja iyo plaisir kandi anabikunda cane, abakunzi b'umuziki, abagukurikirana, wobasigira iyihe message? Bo icambere, reka manze mfate akanya ngo kuko murabona ko impano z'Uburundi vraiment zirahari, abajene barazi ibintu vyinshi cane, ariko bakabura uburyo bashobora kugira iki, kugaragazamwo ivyo bashoboye, kuko bivanye n'ukuntu umuntu ataba afise amafaranga, canke kuko ibintu vy'umuziki n'ibintu bisaba amafaranga menshi, canke aho bashobora kuvyerekanira, kubigaragariza. Rero ku muntu yoba abishoboye vraiment, ndi tayari, ku bantu bashobora kuba bafise amafaranga, bashobora kuinvestisa, akavuga ati uno muntu turabona neza ko tumwinvestishemwo amafaranga adashobora kutumaramaza. Bo ndi ready for that, kubera ko kugeza muri kano kanya turacafise ikibazo c'amafaranga. Kuko indirimbo yanje maze gukora indirimbo imwe bivanye n'uburyo, ariko iyo ngira amafaranga mba maze gukora indirimbo nyinshi kandi zishoboka kandi ziryoshe cane. Ko nababwiye indirimbo ya mbere barayikunze, siyo ndirimbo ya nyuma. Ibiri imbere nivyo vyiza ahubwo no gusumba ivya mbere, kuko uko nabonye ivya mbere yari n'incuro ya mbere, nzotera nevoriwa, hari ibintu vyinshi nzohindura ku buryo bizorushirizaho kuryoha. Rero ikindi naco, ikindi naco nobasaba ku bantu nokwita abafana, abantu bakunda umuziki, murashobora kunshigikira vraiment, ndabibasavye, mugende ku rubuga rwanje rwa YouTube mwandike Laxley, LAXNLAY,
mwandike Laxley. hama Laxley urashobora vu ko uri umuririmbyi batubwiye ko uririmba amastile abiri urashobora kudushiririzako kuri chaque style agaparti gato gato akamorceau gatoya Mpere kuri inde. Rap? Oh, Mhm. nta kibazo. Uh, yeah, 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 yeah. Come relax and I pick a rap for you. Mubi shots I'm pig mkono juu. Kwenye tabs ivyo bituma ndapuku. Utazi bisaba umwete n'inguvu. Kuri flow n'amavina n'imicana tu. Sikuyemera kandi sini nkuru. Murabizi combination huja mwijuru. Mwibada no sana nkatu gang. Kuri rap jenda kazi jenda mu gang. Mwibaza ko mbikora because a drain. Ndiyitera mu game with the little Wayne. Come relax bimenya I'm back again. Fisi nyote ya cool rapper every day. Iyo mode in the bed I'm all time. Jenda mama ushamba muri game. Jenda tag and a catch up in the neck. Ndabikora bya they don't understand. Them think it's hard to comprehend. Got a lot I pair just in my brain. The machine in her call on her LM. Everyone comes around when I started saying, "What the rappers I apply like every can." I be talking to myself, but I don't care. Maybe I deserve money if you want me. If you want me, put some dollars on the table. If you been in situation, the capable. Best rapper in the game, unstoppable. With my eyes, it's quite impossible. Yeah. What? Okay. Ivyo ndumva ko nkaho jewe ndumva ibintu bikeya ndumvamo neck nkumvamo on the table urumva sishobora Pusenda basumba ntawuzo magariki game ndagatarika everyday nguma nandika je simpagarika musaze ndabicarika buje je ndiki cyakani ndaguruka mukoda pananyaruka ntanguje simpagarika je bose ndabafunika je ndikiteke turigero hejuru dakoro kuramene kuravunika nshobora kwashika bagenzo virizi no biti bose barakomenda. Oh my god, this boy is amazing. What? Okay, what a god. Urashobora gusubizaho ku yindi style nayo R&B? Yeah. Bo ndirimba indirimbo nashize nasohoye. Twarabamenyesha nimureke kutubesha. Twarabamenyesha buryo rukundo ni rukino nk'umupira. Uguno musi rumeze nk'amacenga ya Lionel Messi arakubesha. Inbox message ziringuratinze atinya kumposta kuri stati ya WhatsApp anshira emoji mu maso akunda amaronko yeah. Ahuye n'abafise imidugani fast aragutoka nta mikino bagira. Uragenda pore mu bwitonzi nture n'inshonji nta mitima bagira. Ivy'urukundo mbona babitaye bashaka malale yeah. Itariki imwe y'ukwezi niho mbona message ambwira kankunda cyane ngamaze imisa ndota nakijyama. Twarabamenyesha nimureke kutwe mwaratumenye ndumva mwaratumenye bro. Twarabamenye. Murakoze cyane Landry aka Laxley. Watagwana. Okay, ivyo sindabizi abastar bashobora kubivuga nkaho je sishona. Turagushimiye cyane ko nawe twitavye kuri Peace International TV. Mubandaye mudukurikirana mwe kugira subscribe, share na comment. Turakunda cyane, karibu kandi kuri Peace International TV. Nange muragize neza kandi n'ikindi gihe muzontumira ndi tayari kuhashika. Tuzosaba gutumira usigagira show do hande. Kugira ati murashaka kutubwira Rick Ross aka message. Murakoze cyane, ni toujours Gloria sur Peace International TV.